Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, ariko muri no minsi turi kwibanda ku makuru arabana n'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Bunyoni, ndetse n'ibyabereye mu rubanza rwiwe, aho ariko haravugwa ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje. Abarundi bose bakaba batangaye barabye ingene CNFD iriko irigenza mu rubanza rw'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Bunyoni, ndetse n'abo ari kuburana, aho byatanguye gutera urujijo rukomeye cyane. Abarundi bakibaza mu by'ukuri aho umuganga uri ku butegetsi CNFD uzigera ushikana igihugu mu gihe wama mu njyane zidahera, kandi bikaboneka ko izo njyane umugambwe wamamo nyine ataco zimarira igihugu, ahubwo nyine ko ari akarwi gatoya kari mu mugambwe ku butegetsi CNFD kamaze igihe kitari gito gapfukamye mu nda abanyagihugu. Hari amakuru menshi ahambaye twabateguriye tugira ngo tubashikirize ajanye n'ibyabereye mu rubanza rw'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Bunyoni. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu donido ry'amakuru. Wifuza kuzajya mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Bibiliya mu minwe imbere y'abacamanza. Desire w'amahoro ati ayo naboneye muri documentation narakoreye amosozo. Desire w'amahoro aravuga ko yabonye ibara rikomeye cyane muri documentation, akavuga ko yahuye n'ingorane zikomeye cyane, aho ariko baramusaba abo arimetaniriza kugira ngo nabo bapfungwe nk'uko nyine apfunzwe ku karenganyo gakomeye cyane, kandi bikaboneka ko ibyaha bariko baramwagiriza atabyo yigeze akora, mu gihe bizwi neza nyine ko urubanza rwa General Bunyoni rwazanywe mu butungane rwarangijwe guhera, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arashaka kwikuraho General Bunyoni, kuko arabona ko neza ko atashobora gutwara igihugu cy'u Burundi General Bunyoni akiraho hafi. Aho hari kuwa gatatu uheze ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa 11 2023 imbere y'abacamanza ba sentare ntanyuzwa mu ibohero rikuru rya Gitega, Colonel Desire w'amahoro yariko yisigura ku caha cyo kumena amabanga y'akazi. Desire w'amahoro yagirijwe ko yamenye amabanga ajanye n'umutahe warondera General Bunyoni, bica bituma Bunyoni anyegera. Ndaharahiye kuri Bibiliya nimba ndiko ndabesha Imana ice inyica sinze kurenga urya muryango. Desire w'amahoro azwi mu byo kunyuruza abantu kubaboreza igufa abo afashe kwica abana b'u Burundi, azwi agendana imigozi, ubufuni n'amashoka mu modoka yiwe, byose bigenewe kujanjagura abagize ibyago byo kurwa mu minwe yiwe. Kugeza ubu ntiyari azwi mu by'ijambo ry'Imana. Niho kwa gatatu bamubona aza imbere ya sentare afashe Bibiliya. Uwo munsi Imana ntiyava mu kanwa kiwe kugira yerekane ko aje kuvuga ukuri konyine, mu gihe we yamaze imyaka myinshi aboreza igufa abanyagihugu, kandi bikaboneka ko ariko arabikora ku karenganyo gakomeye cyane, abitumwe na leta nkozi ya CNDD, leta yamaze abana b'abarundi, leta yama mu njyane zidahera, kandi intwaro y'agahotoro y'agacinyizo, intwaro iboneka ko irimwo akarwe k'ibihangange gashaka kwihariza ubutunzi bw'igihugu bwose. Desire w'amahoro yarahakanye icaha cyo kumena amabanga, yavuze ko atashobora kumena amabanga atigeze aronka. Yagize ati umutahe ufata Bunyoni wasohotse itariki 17 Ndamukiza 2023, mu gihe ibyo munyagiriza nabivuze kwa 16 ukwezi kwa 4 2023. Ati none ko njewe ntakora muri parike nari kumenya gute ko hariho umutahe wo gufata General Bunyoni? Ibyo byose byashoboka, murandenganya kandi ntaho mpuriye nabyo na General Bunyoni. Ndamufata nk'umubyeyi kandi ndazi neza ko atamugambi wo gutembagaza ubutegetsi yari afise mu gihe cyose twamaranye. Desire w'amahoro avuga ko aho kuwa 16 z'ukwezi kwa 4 2023 yari yarondewe n'abatamakazi babiri b'igihanga. Abatamakazi bamubwiye ko Imana yahishuye mu masengesho yabo ko Uwamahoro agiye kugira ingorane biciye muri telefoni yiwe, kandi ko Bunyoni agiye guhagarikwa. Avuga ko abo batamakazi bamusabye gusenga cyane.
akisengera agasengera na Bunyoni akongera agasengera Uburundi bwose kuko bari bamubwiye ko Uburundi bugiye kwinjira mu bibazo bikomeye cyane kandi biteye ubwoba, dore ko hari amakuru ariko aravugwa nyine, ariko bikaba biriko biravugwa mu kinyegero gikomeye cyane ko Generali Arenga Bunyoni nibamara kumukatira ibara rizaba riguye. Hari akarwi gakomeye cyane kiganjemo nyine abamushigikiye bavuga ko bari mu irage ry'umunsi Petero Nkurunziza bariko barategura ikintu gikomeye cyane nyuma yaho bazaba baboneye ko Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ingingo yo gupfunga Generali Arenga Bunyoni. Bariko barategura ikintu gikomeye cyane gishobora no kuzasiga gisambuye Uburundi cyangwa se gihitanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye, kuko abari mu irage ry'umunsi Petero Nkurunziza bashigikiwe Generali Arenga Bunyoni baravuga ko batazigera bihanganira agasuzuguro ka Perezida Evariste Ndayishimiye, ariyo mpamvu bazaca ku biti no ku mabuye kugira ngo bamwikureho igihe azaba afashe ingingo inyereye, ingingo mbi cyane yo kugomeza gupfunga Generali Arenga Bunyoni. Bavuze ko nyine batazigera bamwihanganira na gatoya. Bunyoni ati naciye ndondera Ibrahimu ndeka tubane kugira ampere ubutumwa umukenyezi wiwe dusanzwe dusengera hamwe, narahamagaye ndeka tubane kubera njewe ntazi guhamagara abakenyezi b'abandi bagabo. Ingorane ni ndeka tubane yaciye yibaza ko ari ubutumwa ndamuhaye, ntiyigeze yemera ko ari amajambo nakuye ku basenzi. Ndasabye sentare intume ko ndeka tubane nabo batamakazi baze bemeze ibyo ndiko ndavuga kuko nukuri kandi murabizi neza ko ata muntu numwe undusha gukunda igihugu cy'u Burundi. Mbe wibaza ko wewe undusha gukunda igihugu? Wewe bokubwira ngo bakurase ku neza y'u Burundi wobyemera? Njewe nabyemeye kuva mu mwaka w'1993 aho naja ku rugamba ngakora igishoboka cyose nkitanga kugira ngo igihugu kibe kigeze ahangaha. None impembo muriko murampa niyo kundimekaniriza mukankorera intebe ishushe. Yumvise icariho cy'ubushizamanza ikizigenza Repubulika atariko aremera ibyo Desire Uwamahoro avuze, niho Uwamahoro yafatwa n'agashavu amubwira ayo majambo ateye ubwoba ko atamurusha gukunda igihugu. Uwamahoro afata Bibiliya ati nimba ndiko ndabesha Imana ice inyica sinze kurenga urya muryango, nayo wewe ibyo uriko urambeshera ndakurahiye uzobyishura inshuro 10. Abacamanza niho basukamwo mabisi bamwibutsa ko umushikirizamanza ariko akora akazi ajejwe kandi ko ariko arakora akazi yemerewe n'amategeko, ko atagakwiye kumubwira amajambo ameze gutyo. Desire Uwamahoro yagize agashavu gakomeye cyane abwira umushikizamanza ko atakunda igihugu kumurusha, ko atekemera ko araswa kubera igihugu. Yereka umucamanza ko we guhera mu mwaka w'1993 yamwe ashaka gupfira igihugu kandi akaba yarakoze ibintu byose kugira ngo igihugu kibe gitekanye, none akaba ariko arabizira aho bariko baramwambika ibara mu bintu atigeze akora. Desire Uwamahoro yabandanije avuga ikibi yakorewe mu iperereza. Yaravuze iterabwoba ryo kwicwa yakorewe mu kiringo c'iminsi 2. Yaranse gutomora ingene yaborejwe igufa yo kugeza naho akorora amosozi ari umugabo. Birababaza abatari bake bari bari aho hantu, ariko nanone nubwo yakoroye amosozi bamwe bakababara, ariko abandi bavuga ko ikibi yakorewe nawe yagikoreye abarundi bazira ubusa, yagikoreye abana b'abarundi batari bake, bamwe barishwe abandi barapfunzwe abandi barahunze igihugu abarusimbye. Yarabandanije avuga ko inyuma y'iminsi 2 yahavuye yemera gusinya icegeranyo c'ububeshi kubera yatinya kwicwa. Desire Uwamahoro yavuze ko ayo mabi yakorewe na Generali de Brigade Emmanuel Ndayiziga, aho benshi banavuze ko barabye ibyagiye biba mu rubanza rwa Generali Arenga Bunyoni babonye ko Generali Arenga Bunyoni atariko arahangana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye, ahubwo ko ariko arahangana na Generali de Brigade Emmanuel Ndayiziga ari we nyine wamukoreye ibara, ari we uriko aramudodobereza kwa Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo Emmanuel Ndayiziga atone ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye, kuko biratangaje kubona umuntu waburiye Generali Arenga Bunyoni ko bashaka kumufata
ari nawe nyine urongoye iperereza nyine muri no minsi ririko rirakora amatohoza ku byagirije bya General Arengiyome Bunyoni, ariho benshi bahise batahura ko Emmanuel Ndayiziga yashakaga guhita amugandagura mu ntango kuko yaramuburiye kugira ngo anyengere amaze bamukurikire bamugandagurire mu nzira, ariko Imana irakinga General Arengiyome Bunyoni ararusimba. Ikindi riyongeye ko nuko urutonde rw'abo bamusaba kubeshera rwari rurerure cyane, ni ukuvuga ko iperereza ryari rifise abandi benshi ryashaka gupfunga. Desire Uwamahoro avuga ko yarahiye kubabeshera ati ndemeye gupfa njenyine aho kugira ngo mbeshere abo bantu bose. Desire Uwamahoro amaze kuborezwa igufa niho yamenye agaciro k'umuntu, niho yamenye ko ibyo yamaze imyaka myinshi akorera abana b'u Burundi ari ikosa rikomeye cyane. Desire Uwamahoro ninde? Desire Uwamahoro avuka hafi y'uruzi Ninga muri village ya 4 ya komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Bamwe bamuzi bavuga ko ataba yararengeje amashuri mato mato. Nyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, Desire Uwamahoro yinjiye mu kiroberi ca CNDD-FDD. Aho niho yamenyekanye nk'umwicanyi atagira ikinya na gitoya. Bamutumye kwica bene wabo basangiye urugamba nk'ababa bakoze amakosa yabikora mu kanya isasi atakinya na gitoya afise. Nyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara, Desire Uwamahoro yinjiye mu gipolisi cy'u Burundi nk'intwazangabo ntoya. Hagati ya 2006 na 2007 Desire Uwamahoro yarakorera mu ntara ya Muramvya. Aho niho hatanguye kumenyekanira mu mabi adasanzwe yakoreye abo yikeka ko bakorana na Peripihutu Feneri muri komine Rutegama. Yakoze ubusho budasanzwe bwo mu kinyegero abukoreramwo amabi menshi cyane, afungiramwo abo afashe, amara iminsi abakorera ibikorwa biteye ubwoba byo kubaboreza igufa bikarangira abagandaguye. None nawe nyine byaramushikiye, niho yamenye ikibi yahora akorera abana b'Abarundi. Ubwo ayo mabi yakoreye mu Rutegama, sentare nkuru ya Muramvya yaciriye Desire Uwamahoro igihano cyo gupfungwa imyaka 5. Ariko ntiyigeze agikora kubera yari yashigikiwe na General Arengiyome Bunyoni nk'uko yabigaragaje nyine no mu rubanza, akavuga ko General Arengiyome Bunyoni amufata nk'umubyeyi wiwe kuva mu mwaka w'1993. Mu ntumbero yo kubuza ko abacamanza bamuramvya isubira kubaza ibya Desire Uwamahoro, yahawe ipeti rya majoro, gutyo iba iratakaje ububasha kuri iyo ntwazangabo nyine babatakaje ububasha bwo kumuburanya. Muri 2009 Desire Uwamahoro yagize uruhara mu igandagurwa rya Ernest Manirumva, cegera c'umukuru wa Rukomu, yishwe azira amatohoza ariko arakora ku bigwanisho byagurwa n'igipolisi ntibishikire mu bubiko bw'igipolisi. Amaze kugenwa kurongora ibatayo idasanzwe ijejwe gukora ibintu bihambaye mu Kanyosha, Desire Uwamahoro yavuzwe mu bwicanyi n'amabi menshi byakorewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CFD, cyane cyane mu gihe c'isekeza Safisha ryahitanye indiri z'abanywanyi ba Feneri ya Rwasa. Inyuma y'amatora ya 2010 muri Nyakanga 2011, Desire Uwamahoro yavuzwe mu bwicanyi bwahitanye abantu 39 ku kirabo Ceza Ramisi mu Gatumba. Muri Nyakanga 2015 General Bunyoni yarakoze ikambi idasanzwe igenewe Desire Uwamahoro. Iyo kambi yari ijejwe kurwanya imigumuko. Iyo kambi yarakoze amarorerwa mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza mu kunyuruza abantu mu gisagara ca Bujumbura, abantu batigeze bamenyekana iyo bajanywe kugeza ubu ngubu. Nk'uko yabyivugiye imbere ya sentare ntahinyuzwa, Colonel Desire Uwamahoro yafatwa nk'umuhungu wa General Bunyoni. Ni gutyo muri Ndamukiza 2023 Desire Uwamahoro yahagaritswe yagirizwa kwifatanya na General Bunyoni mu mugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Yaraye asabiwe gupfungwa imyaka 30. Wa wundi ngo Imana ihora ihoze kumva ko Desire Uwamahoro yagiriwe nabi mw'iperereza kugeza aho akorora amosozi, ntawakwigeze yibaza ko bishoboka ku muntu atagaciro na gatoya aha ubuzima bw'abandi. Ni igiki mu byo Desire Uwamahoro avuga yakorewe yoba nawe atarakoreye izindi nzirakarengane zitagira igitigiri ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abenshi nyine babona ko ibintu bibera muri CNDD abategetsi batabiboneramwo akarorero.
kuko uyu munsi ni General Arenga Bunyoni na Desire Uwamahoro, ariko mu minsi iri buze ni aba bategetsi bandi bahambaye n'ubundi bafise umurindi ukomeye cyane wo kugirira abarundi ikibi, ariyo mpamvu abarundi babahanura ko baheba iyo ngendo mbi yo guhemukira abarundi ndetse no kugandagura abana b'u Burundi, ahubwo bakabana mu mahoro, kuko impembo yabo nta yindi nyine icyo bariko baragirira abandi uyu munsi nabo bazaba bariko barakigirirwa ejo bundi. Nuko bigenda buri gihe, kuko na General Arenga Bunyoni ndetse na Desire Uwamahoro ntibakibajije ko muri kino gihe baba bariko barakorerwa ibingibi n'ubutegetsi bwa CNDD, yaba ari ubundi butegetsi buri kubikora byakumvikana, ariko biratangaje kandi byanakwiye guhera abandi akarorero kubona General Arenga Bunyoni wahoze ari igihangange gikomeye cyane mu butegetsi bwa CNDD ariko aragirwa gutya. Birerekana neza ko ata muntu n'umwe atazashikirwa muri aba bategetsi birirwa bakora amabi atandukanye, kuko naho wagira imbaraga wagira ububasha ntawazirusha General Arenga Bunyoni usigaye mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya baba mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta kindi byonda kuri sabone kugira ngo koreshezeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.